uyu munsi ndashaka kubabwira ngo ntushobora kwiyumvira ku muntu utazi. Iyo tugize ikibazo, abantu twiyumvira ko n'abantu twibaza ko bafise ubushobozi bwo kudukemurira ikibazo. Reka mfata akarorero. Iyo ugwaje umwana ukabura amahera yo kumuvuza, ni gake wiyumvira ku bakene. Ko mutwenga buhoro. Nivyo, ntiwiyumvira ku muntu akurusha ubukene. Ariko iyo ufise ikibazo, umuntu wa mbere wiyumvira ko nimba ari ikibazo ca kashe, umuntu wa mbere wiyumvira ko ni ufise kashe. Iyo ufise ikibazo c'impwemu, umuntu wa mbere wiyumvira ko ni umuntu wibaza ko ari uw'impwemu. Ni ukuvuga ngo ico twiyumvira ko tuciyumvira ko kuko dufise ico tukiziko. Nico gituma muri indwi twari ko turiga biri important ko abantu b'Imana bamenya ico ijambo ry'Imana rivuga ku Mana. Birakenewe ko tumenya Imana ingene yivuga kugira ngo tumaze kwimenya mu gihe cacu kigoye bizonyorohera kuza kwiyumvira ko kuko ndazi ko ishoboye, ndayizi mu kibazo canje niyumvira kuco nzi siniyumvira kuco ntazi. Nico gituma bamwe urinjira mu masengesho ukayavamo kubera ubwoba, kuko nicakwinjije mu masengesho nuko wabwiwe ko amasengesho afise ivyo akemura, ariko nta muntu asenga Imana atayizi. Nta muntu yegera Imana atazi ariyo, atazi akaranga kayo, atazi akamere kayo, atazi imyiyumvirire yayo, atazi amaboko yayo, atazi imigambi yayo, atazi amasezerano yayo. Ikintera kuyihindukirira nico ndayiziko. Nico gituma mu rugendo rwawe rusanzwe ukunde kumenya Imana, ugira ishaka ryo kumenya Imana, ugira inyota yo kumenya Imana.